disidiza mbega nta ntambara ishobora kuba, nta crise ishobora kuba. Jewe nico mvuga, nari kuvuga ibintu de façon concrète mugabo nuko nkeka ari mwasubira mukagira ibindi biyago nk'ibi mugabo atari kuri 2015 gusa ko nabivuze 2015 ni kimwe mu bintu byinshi byabaye panda edopui navuze kuva ku Burundi bubaho umuperezida wenyene yavuyeho neza kagira no panda bubaho kuva ku Burundi bubaho ni ndayizeye wenyene nawe ni murazi ko byabanje kugona kugira ngo ahave mugabo aragenda rero jewe nibaza yuko ndababaze abantu benshi ngo muba mwifuza ko sende uvuze hari abaguma bambaza bati ubwo rufiri ayo majambo ariko yakubera yifuza ko sende yogumaho atawinyiginyi mbega uyabivuga nabibwibaze jewe ndamwishure rega je ndumugabo ariko arashobora no kuduga hari n'abandi benshi n'abatashimye kwivuga kandi nico kibazo ninde gifise shimye kukibazo urazi ma position wewe jewe position ziwanje urazizi sinibaza ko ivyo mvuga nta muntu numwe ashobora kubintamika je mvuga ivyo niyumvira ivyo mvuga sindabivuze kuri sende naho bari plano bivuga gutyo naho bari fraude mono bivuga gutyo naho hari umuntu n'importe quelle part no bivuga gutyo urumva kuko nta kintu urumva kugumaho cyangwa kugenda je ivyo importe peu pour moi igihambaye c'est une pédilable kuza wese jewe ico nkeneye commence twaye nkeneye umuntu ntwara neza suivre les principes de gouvernance gusa wumva dutwawe neza suivre les gouvernance nico urumva ibya senede bitari bya senede ivyo ntumbaze jewe juma ariko ndababaza nimba mwumva senede igira mikoro y'inoro umva nabi uvuze uga je ndiko ndamwumva ariko yego ndariko ndabaza nti mwumva senede idutwaye neza selon none ivyo jewe wobimbaza wega rero ça fait plus de 20 yazi je ndiko ndakora ivyo nkuru no munsi ivyo ntushobora kubimbaza kuko urabizi neza ivyo mvuga tous les jours même avant-hier j'ai animé une conférence de presse yirabe ngaho ku ma YouTube hariho meme n'ifise 55 minutes ivyo navuze c'est plus que ibindi ko ndavuga ubu ndiko mvuga ibintu d'ordre général global urumva jewe kuvuga ko intwaye cyangwa itantwaye neza je no parque des principes nabikubwiye urumva rero ivyo mvuga ama principe yo gutwara neza arazwi si ibintu umuntu arinda gufundikiranya no kudafundikiranya birazwi je ndakubwiye gusa nti ikibazo dufise burya ni kibazo kiri general kidata depuis même avant sendeze kwiza urumva gusa ikibabaje kuri bo peut-être nuko bo bagiye mu ishamba bakagwanira demokrasi hanyuma bakagwanira ivyo vy'ama principe mugabo ukabona ko harimwe bikogwa ubona bikogwa binyuranye des fois nivyo umugabo je wico mvuga nti kibazo ni kinini cyane presque ivyo muriko muravuga kiri ni kireki ntugishire sur une période muramwumva ufiri abandi muramwumva byikase nibaza wapi ikintu gisona reka turindire twumvirize jewe nibaza ko nahejeje kuvuga birumvikana jovure burije n'amasaha twihaye ararenze nibaza ko vyumvikana je nababwiye ko gusa tutoraba ini periode ntoyi mu myaka irenga 30 tumaze chaque tiza haba crise je nico mvuga nti dutora turondera ni solution durable nico mvuga. Okay, jewe nari mfise ama question ndabapoza ariko abantu bava bavuga ngo ndiko ndihanira ijambo. Hariho maître Dieudonné Bashirahishize yambwiye ko afise deux trois questions pour vous. Maître ngenda musabe ntarenze 3 minutes maître mwihangane mu yagena rufiye ariko ntibibe amadeba menshi. Merci beaucoup. Murakoze cyane jewe kiri n'umuntu nkunda gose kandi tuzinanye guhera kera kandi kinavuze gahamba avuga ati nta kuvuga ihinduka gusa no kuraba yuko nabaza batazokora ibyo
ariko rero ariko aravuga uko umuntu acabibaza ati mbega Rufyiri wabona yuko ibiriho uno munsi bibereye canke wewe nk'umurundi abona hokorwa iki kugira ibintu bigende neza gusumba uko bimeze uno munsi mbega twobigumiza uko bimeze ubu canke hokorwa iki wewe nk'umurundi apropose icyo gusa haheze iminsi tutaganira kare twaraganira kenshi hari aho imirongo igorana ariko nagomba numve wewe ica propose avuga ati CNDD nigume ku ngoma bigume uku canke impinduka proposa nini murakoze Redward hari abantu benshi baraza kubaza ibibazo Rufyiri reka duhe ijambo 2 minutes comme ça Rufyiri yishurira rimwe reka avuga abantu benshi basaba ijambo Mwambusa wowe Chantal hanyuma je nahejeje narangije Chantal 2 minutes Maxime 2 minutes ngira n'abantu bari baduje basabye amajambo kera rero murampa ijambo sinzi ko munyuma Gabriel Rufyiri wozimya mikoro turakumva mikoro yawe irimo background murakoze jewe 2 minutes Maxime 2 minutes oya nta n'umunota umurenga jewe ngarutse kubera Gabriel Rufyiri mugabo urumva si kibazo cyo kumukonfronta ni kubera wewe ari Burundi muri twebwe ngaha ayi twese turi mu mahanga benshi rero urumva twumva ibihuha byinshi bon je sindavyita ibihuha bishobora kuba ari inkuru nagira mbaze Gabriel Rufyiri hari aka video twamye turaba kabere mu nama nshinga amateka nawe nyine ashobora kuba yakabonye umushinga amateka ariko abaza ministre de la Relations Extérieures amubaza abakongomane baho uburangamuntu bagura amazi Bujumbura ko hariho n'utwara quartier mu Kinama hariho abaci bavuga yuko abo bita abakongomane kubisanzwe ari aba FDLR baje mu Burundi Gabriel Rufyiri ndakubaha ndazi ko uvuga ukuri tubwiza ukuri nk'umushinga ntahe wewe ivyo bintu vy'aba FDLR abitwa bajire murumba n'abakabuga ibyo bintu nivyo mwamaze kuvyumva canke sivyo kameme Bujumbura ni buto Burundi igihugu gito twese turazinanye cyane cyane nka Rufyiri afite amakuru menshi nawe kubera kandi ari mu Burundi eske yo tubwira ivyo bintu ivyo ari byo kandi urumva bavuze n'ivyo bintu byo gutegura inteko z'ibihumbi 50 bishobora gutera mu Rwanda urumva benshi babivuze uyu mugabo reka naye nkeneye kumubaza nimba ashaka kuvyishura adashatse nta kibazo mugabo atubwire ko ivyo bintu byaba biriho kuko urumva iyo ntwaro nimba iri muri iyo migambi ikorana na FDLR byo wari bibazo bihambaye cyane kandi urumva nticyo wari kazo gusa cyo kuvuga ngo reka tuze ngaha tuganire twicare hama twimvira ibindi bibazo kuko ivyo bibazo nibazo nyamukuru kubera aba FDLR bose turazi mu karere n'ibindi reka ngeze ngaho ndahejeje ikibazo cyari cyo kubaza yuko abo ba FDLR abo bantu baho uburangamuntu mu Burundi ari byo canke atari byo ko yoba ku makuru afise we wari Burundi ari hafi murakoze urakoze Maxime wa nyuma yashaka kubaza ikibazo Rufyiri Jean Claude B hama Rufyiri acishura très rapidement tugenda ku musozo urakoze sinzi ko butari yahaye yadugije Jean Claude B ego namudugije okay Jean Claude bikunze 2 minutes inge nsubire kandi nibaza ko qu'il faut guklika 2 fois mais voilà yaduze nanje nasabye merci Renaud. En fait naifise ibibazo nabaza Rufyiri par rapport ya situation mu Burundi nk'umuntu ari muri société civile twe dushobora kuba tuhari mugabo hari ivyo hari ahashika tudashika
nagomba kumubaza sentiment afise par rapport kuko yaje avuye hanze amaze y'igihe sentiment afise par rapport ya situation actuelle est-ce que bajya bariko bahamagira ko abarundi vota surtout abantu bafise bagirizwa ko qu'ils auraient trempé mu vya 2015 wowe sur place wobahanura gutaha dushaka kutugire description nk'umuntu ari sur place kuko hari abavuga bati abantu bari hanze la réalité du pays nayo bazi bagira lecture ari biaisée kuko ntibari siho bari physically siho bari we twashaka nk'umuntu ari ngaha atugire ni lecture sincère y'ingene abona situation nuko yo kwankuraje abantu ko botaha canke ko batotaha est ikindi kibazo est wewe uravye cari catumye ugenda ukinjuruka ukaja hanze y'igihugu hama ukagaruka ubona aujourd'hui umerewe neza nimba utamerewe neza nini inguvu zikura hezo kuguma ngaho merci banyemereye no kwaza utundi tubazo hanyuma murakoze reka tugeze reka ni nk'ijambo mu kurindira ko yishura genda afise inshuti muri sendede n'ahandi ambwiye ati nawe none ko muvuga ko hari amahoro ntahe batoya buragumye hiyo ntuze kutugwa mu maso Chantal nawe 2 minutes hanyuma rufitira ce yishura duce duclotira murakoze okay murakoze kunyongera ijambo jekaye navuze rufitira atahari ariko dushaka ndamubaze gatoya rufiri none wewe aho ugeza canke aho utugeza twibaze ko dushobora okay none woba baraguhaye ikiba inyishu ntoyi y'ukuntu mani rumva tutaramenya ikibazo ciwe naho ngejeje ngaho murakoze urakoze Chantal nawe utari umenga wari ufise ikibazo ca nyuma amaze duheze oya je ngira mpebere ijambo ryanje umwe mu bantu bari baduze bariko barasaba ijambo kandi yihanganye gose yatwihoreye ni umuntu yitwa Burunga yoshikiriza iciyumviro ciwe hama ego Burunga 2 minutes imbu twumva Burunga aratwumva yego muranyumva turabumva ndiko koresha microphone sindayizeye cyane irakora neza ok c'est bien merci donc numva umengo ibibazo byari kuba byinshi ariko kubera umwanya ugiye no kwari ugushima ariko nugira ka reflexion gatonya k'ibintu kenshi iyo twe turavuga igihugu cacu hari abantu twama tukigereranya mu bihe byaheze nta kibi kirimo kugereranya ariko kwama tubona yuko ibintu byose byari sombre ko habaye impunzi kandi tuzi ko igihugu cikukiye tuzi ko hari abantu bagerageje guconstituer un état babikuye mu mitwe yabo ndavuga intwaro za mbere hama tukabigereranya n'intwaro ihari uyu munsi yari ifite benshi yigiye ko ndashaka gufatira kuri icyo cyane ariko aravuga nkaca rero ni ntakaza eske hoba hariho urgence ubu canke ni bimwe nyene bigumwe uko byari nyene abarundi bagume ba donc ibintu hari ukuntu babivuga je nkumva harimo ikintu kidatomoye ndakunda ingene ahora agwanira agateka k'abarundi muri rusange ivy'ibiture n'ibindi muga hageze kuri ico kintu c'igihugu birangora cane kuko biranca intege twese twarize twaciye mu ntoki z'abantu benshi kubivuga gutyo ubuvuze nka Ndayishimiye avuga ngo Burundi bwatanguranye nawe sinzi ko twese abarundi tuvyumva gutyo numva umengo iyo mvugo twoyikosora
uwakoze ikibi tukamwita ko yakoze ikibi, uwakoze icyiza tukakimushimira, mutamara ngaho ntaco atakoze muri 2015, tuho kuvuga ko Burundi ariko vyamye kandi hariho intwari no muri aka kanya turi kumwe nazo hano. Je numva umengo ni ibintu bitaryoshe cane, ego wakwera akanya gato sinumva ko nobidevelopa, ariko muzoze muramfasha kuraba ingene tuzoza turasiga imivyiro n'abatwigishije gutambuka ico gihugu nimba tukivuga uyu munsi nuko hariho twarakibayemwo. Uko biri kose iyo twumvise Sosumo yugaye hariho uwayiyumviriye, donc sinze vraiment birangora cane gukwakira iyo mvugo. Rezuma si benshi bayifise, ugangira Rufyiri azotubwira neza ico abashatse kuvuga, kuko ro Burundi tu n'est pas noir. Sino ntitwari kuba turi ngaha turi fier kwitwa Abarundi, turiko turarondera n'inyishu. Murakoze. Murakoze cane Burunga. Nimba ntabwo tuzoburi kuri abo bari nabo nabusomye nabi izina ryanyu. Voilà, reka rero hari abantu bane babajije ibibazo duhere kuri Maître Dieudonné Bashayishize, agakurikira Sizuri yakurikiye mu kubaza Rufyiri, hakurikiye Jean Claude B, hakurikira Maxime, hanyuma hakurikira Chantal na Jean Claude hamwe na Burunga. Rufyiri hari ibibazo bimwe bamubajije ibisa agerageze kubirogupa, hanyuma afate akanya iminota 5 abishure. Muze kumbabarira sinavyanditse, nibaza hamwe n'indamuka kugira ngo areka mbere wanyuma avuze. Kugana gumba n'ama emotion rimwe na rimwe, canke Petro umuntu akaca agira ico no kwita analyse superficielle ku ciyumviro umuntu avuze. Jewe navuze nti ndabisubiremwo, ni depuis l'indépendance hari vyagiye biraba, chaque 10 ans il y a une crise. Weje kuvuga yo menyeza ko atari ko bimeze. Iyo tuza kuvuga tableau y'ivyame y'ibimeze neza birahari, y'abatabita hariho Burundi niba buriho n'ubu. Rumva rero nitwagiye mu vya Sosumo kurazi ko ariho kazi nkora n'ibindi, ivyo nari kubivuga mugabo jewe navuze nti turiko turagira inanalize, ntitugira inanalize iciriye hafi hagufi cane, kuko murabizi neza Mutabambonima yabivuze kare, naho nta mukurikiye bagiye avuze ubwa nyuma. Nta kintu na kimwe burya iyo hari ikintu bita crise ya leadership yihari ubibonera neza mu mpande nyinshi, ubibonera mu batwara abatwara igihugu, ukabibonera mu burya ingorane ya mbere dufise mu gihugu cacu, dufise ingorane zibiri. Iyi principale ya mbere hari crise ya leadership yaturutse peut-être atari ubu ubona igumiza sino ni vyose guri igene umuntu aja mwishamba akabara imyaka 10 agwana agashashi kagira ibintu bimwe bitameze neza, ivyo ni ibintu vyumvikana. Mugabo kandi navyo ntivyumvikana ingene abantu narabonye abantu bari hanze bibananira yuko bintu kwicana bicarana kandi bitwa ko bahonze kimwe. Est-ce que si conséquence ya crise ya leadership mu mashira hamwe yacu n'ahandi. Rero jewe mvuga nti ntitugume duterana ibidashika, ahubwo turabe ingene tugwanya badushaka gukira d'une manière générale. Kuvuga nguyu ni mubi urya ni mubi c'est facile, ni ibintu vyoroshe cyane. Mugabo je mvuga nti turabe vy'ukuri ikibazo kihari hama tugitorera umuti. Rero kwico kibazo je no cishura kwico kibazo cuya hejeje kuvuga, donc ivyiza birahari, yaba bitahari Uburundi baburi ko no munsi hari vyakozwe neza. Mugabo navuze nti ugenda uraba president bose batwaye Uburundi bose kiretse Ndayizeye wenyene yitwa ko yavuyeho vyoroshe, abandi bose murabizi yuko bagize ibibazo. Je nico nashatse kuvuga. Ivyo sinashatse gukuraho ibyiza biriho, nibazunga aho umuntu ahura ngiye kukigira kabiri ca Manirumva
nahereye inyuma mana irumva wewe uvuga mana irumva mugabo nuko wibagiye kuvuga Charlotte Umugwaneza, wibagira kuvuga Arcade Butoyi, abo bose bari muri Oricom. Arcade Butoyi wewe n'uwavuba, tumaze kwandika amakete menshi. Urubanza rwa mana irumva twaritwaye n'ubu ruri muri Cour supreme, twirwa turishu n'ubu na dossier twarayibuze. Je saisis cette occasion pour le dire, na dossier we twarayibuze. Urumva rero ntidusubungane umengo hari umuntu yaravuze oya nta numwe yaravuze ariko meri ariko aratwandikira chaque 9 avril nous publions un communiqué kuko nico dushoboye pour le moment, nivyo dukora hanyuma tukishuza dossier mugabo ko twebwe urubanza rwaciwe ntago twemeye n'ubundi ko ndabivuga kandi nta muntu tutagira communique nta munsi n'umwe. Ivyo rero urumva nababwiye twebwe dukora ivyo dushoboye mugabo nuko niko bimeze malheureusement ni biruko mugabo twebwe nous faisons ce que nous pouvons faire. Ikindi naco ngiye ku ca Dieudonné n'uwundi yaciye mukurikira nibisa sinzi ninavyishura ukutariko baraheza bambwire mpeze bamtomora ikibazo neza kubera nta vyanditse umutwe w'umuntu urazi ko atari isanduku ushobora kwihenda. Numengo Dieudonné ndamumvirije neza umengo yashatse kuvuga yuko jewe noba nemera ko ibintu vyoguma gutya biri, sinzi ko ariko bashatse kuvuga. Diodo wo ufata ijambo nkeka ukambwira ko ari uko washatse kubivuga, ko jewe noba nibaza ko kubiri vyoguma uko canke vyohinduka, sinzi ko ari uko wabivuze. Oya Rufiri, jewe sico kibazo nabaza. Wewe ne wavuga yuko n'abavuga ko bagomba ihinduka bashobora kuba batozana ibyiza, ubu ugomba ko ibintu biguma uko n'ivyabo ni wabona yuko bitoguma uko. Wewe kubwawe nk'umuntu aharanira agateka kazina muntu mu bijanye n'uburenganzira bwa muntu mu bintu bijanye n'uburenganzira mu vy'imibano n'ubutunzi naho ari uburenganzira bwa muntu muri rusangi, wowe ubona mu Burundi hakwiye iki, hohinduka iki? Nico nari navuze. Urumva ushobora gusanga twe twihenda ntitwatuvuga ko CNDD iri kubikora nabi, tukavuga tuti kumbure Rufyiri abona yuko bigenda neza, ashobora kuba afise un autre point de vue twebwe tutarabona. Umuntu aguma yumva iminsi yose twifuza kubona ibyiyumviro byacu. Diodo wambajije ikibazo mwana ndakubaza umbabarire, jewe nibaza ko ubu uyangira ama conference de presse presque wewe nkeka, kandi si ibintu ngira ahantu henyegeje ndabigira ku murango riva ya nyuma nayigize soje di passe nayigize jeudi ya nyuma nashaka synthèse zose nazumvirije. Oya utazumvije rero ndaziguha kuko ndabivuga kandi nawe utavyimye dans toutes les façons urazi mes positions sur beaucoup de questions, urabizi neza mwajo. Hariho parti commentaire ya space iri bashobora gusohora dohongira ngo bashishije reka niba natumvise neza yavuze ivyo navuze aho kubera kahise abigira icyo cyabari kibazo. Sindakumvise neza goro. Nariko mvuga ni kubijanye n'ivyo nayo ba conference hariho abantu batati ndabasabe iyo muriko muravuga muri twese tutuziyandiko kubera nibaza ko Rufyiri ariko akoresha abantu benshi kuko barandika yuko kuri benshi turavuga yabababaza mu matwi. Reka umwe apojeje question twese tuzimye mikro hanyuma nivyo rero ico nagira mvuge mu bisanzwe
twese turabizi ibijanye n'amaprincipe ya gouvernance mfunishe kw'ico kibazo canuze ca Dieudonné mu bisanzwe jewe ko mvuga personnellement je mvuga nti Uburundi bugomba n'impeso ya twese abantu iyo ikibazo cadutse urabona ibibazo vyama biriko biraba hagati mu mbabarire ndiko ndagereranya hagati y'abanyisirayeli n'abapalestine n'abanyepalestine n'abandi ni ibintu bimaze imyaka na mirere plus de 2000 ans. Urumva rero natwe sinibaza ko tukwiye kuja mu bintu nk'ivyo vy'uko abantu iyo bavuka niyo babana iyo bashwaye bavuga ngo umubanyi ushobora guhitamwo sinzi umugenzi mbwa ushobora guhitamwo umubanyi ubona mubana mukabana. Iyo rero umuntu mva mu gihugu kimwe nta muntu n'umwe ashobora kumva ko ari hanze ngo agire amahoro nawe ari muri ico ariko arajya ivyashe ivyo ntibibaho. Jewe rero ico mvuga nti abantu bose bogira imitima yoroshe bakicara bakavugana. Jewe parayeje proposa nti hakwiye kuba ini conference nationale yo itobera mu Burundi yobera andehoro di Burundi ku buryo igira urumva ibiganiro nivyo vyari kwa mugabo urabona ko hari abavyanse batavyemera kuko intambara yashobora kuba n'ibindi byose bikaba kuko je nababwiye ko ndi umupartiza wa Violence mugabo ikintu cose ahanishuye Dieudonné ikintu cose cotuma abarundi babana nyakubana umuntu wese agatwara biciye mu muco no mu mategeko jewe nibaza ko iyo nzira yo noshigikira kuko jewe sinemera yuko iminsi jewe nemera ko iminsi yose hazoba hakiri impunzi umuntu adashobora guhonyoza ikirenge mu gihugu ciwe ubundi nawe ari muri ico gihe uyo muntu ari muri ico akiyumvira ko azogira amahoro hari uri hanze uyo muntu azoba ariko ararota ahagaze je niko ndabivuga. Umuntu aba ariko arihenda aba ariko arikirigita kumwe babivuga mu Kirundi aba ariko aridigadiga mu ijambo rimwe rero ari uri hanze ari utwara uno munsi ari uzotwara ejo uzotwara hirya yejo amenye ko atazopfagiza amahoro. Ivyo rero je mvuga ni inzira zo zotuma abarundi banywana babana neza ivyo vyogira. Nciye nibuka ikibazo ca nyuma nibaza ko Dieudonné je ndamwishuye nuko ndabivuga niko ndabibona. Ibibazo bibiri Jean Claude Beri cha Maxime hamwe na Jean Claude yakubaje ico hanura abantu bari hanze mwebe mumaze imisi mu Burundi muhaba yuko mwobabwira mutitaha ibintu bimeze neza ati mwobwira iki umuntu yahunze muri 2015 ari hanze muravye mwebwe ukuntu Uburundi bwifashe n'umunsi mu bice byose vy'igihugu. Jewe reka baze nishure kuko naje ndafise utuntu nagira njemwe nishure mwibi bibiri nari ndavyibutse ico reka mere kwiki uyavuze ibijanye n'amakaranga muntu. D'abord ico mwomenya systeme y'ibijanye n'amaidentité mu Burundi ni systeme iri susceptible de fraude ku buryo bwo burengeje kubera c'est pas biométrique ni ibintu vy'ibipapuro umuntu wari we wese atuka ari umunyarwanda ari umukongomani ari n'umuki ivyo barabigira sans aucun problème kubera nta systeme de protection iriho. Ivyo nibaza yuko turamaze no kuvyandika na twebwe parayere turamaze no kuvyandika ko bigira kwintuze kw'inzandiko tuvuga yuko bakwiye gushiraho un systeme y'ama identité biométrique kubera naho ugenda mu makomine usanga atana fiche zihari ata amaregistre ahari kugira ngo umuntu aze yayitakaje agire aronke biragoye. Rero mu ijambo rimwe je nubabwira ko systeme y'amakaranga muntu ni systeme iri susceptible de fraude. Hanyuma kuvyo mwavuze vy'aba FDL ntaco no bivuga ko je ntaco ndabiziko mugabo gusa ico nzi nivyo vy'amakaranga muntu amakaranga muntu arimo mu bibazo byinshi cyane nibaza ko hadatowe uburyo bw'ukungeneyo zoba biometrique bizogora. Mugabo ivyo bindi mwavuze noba ndiko ndabesha jewe nta matohoza ndabifise ko ntaco ndabiziko noba ndiko
ndaswaganya. Ikindi mwabajije ni icanyuma nikimuvuze ngo ico ruhanura abarundi bari hanze ko botasha nke batotaha. D'abord umuntu wese ari hanze arafise ingene yagiyeyo, arafise ingene icamutumye agenda. Hanyuma mwese murazi ko tuzinanye, umuntu agomba gutaha ndazi ko ata muntu asezera, aradesida mu mutima wiwe ati jewe kubera imviye niyi ndatashe. Mugabo rero abo n'abantu basanzwe, hari abanyepolitike nabo bo barafise ingene amakarata yabo bayakinamwe ibi na biriya. Mugabo ikintu jewe mvuga, hariho abantu bafise amamandadare n'ibindi, je mvuga ntivyo bintu uko bigenda mwibi bintu vya 2015, reka dufatire kuvyo vya hafi. Je mvuga nti hagomba kuba des mesures politiques zifatwa, kuko ibi bintu atari cyo vyicira igihugu, nta kimwe biriko biragifasha, nta nakamaro parayeri birigera bigirira uyu cankuriya, ni vya bindi usanga bitera ibibazo gusa. Mugabo jewe personnellement ku giti canje mvuga nti ibintu vyose vyotuma abarundi banywana irifo ko bibaho. Hanyuma ku bakeneye gutaha, urumva umuntu ni wavyumva mu mutima akumva ko yotaha, abonye condition hanyuma akarondera akavugana n'uyu cankuriya. Mugabo sinovuga ngo uyu n'uyu naze, ivyo biragoye kuko kurya umuntu agenda wenyene yibwiye ati jewe ndagiye, niko no mutima we yibwiye ati jewe ndaje. Mugabo condition araraba ati mbese condition ziri favorable upa, niwe biraba. Jewe ndisiri ndabizi neza umunsi na desida kuza mu Burundi après prix d'Osiza ntahari. Mugabo nubu haravuga bitari bike. Mugabo burya umuntu yakuze ari umugabo aragira inanarize agafata ni desida akavuga ati ejo naho nopfa jewe nzoba mpfuye ndazi icyatumye mbaho, si hakomfa nk'imbwa ntari koze cyo gomba gukora. Mugabo umuntu nge simvuze ngo abataje canke abatazoza nico oya, je mvuze jewe kandi murazi ko abatari bake muri mwebwe twabivuganye, abo twashoboye kuvugana. Jewe numva mbonye societe civile itari kwirakora aho muri domaine ndimo, je numva vraiment ndibwa mu mutwe no nkuba ikintu bita deba. Kubera ikindi ngaha, kubera ko zisa natuza kuba njyamye, natuza kuba nduhutse. Mugabo mvuga nti ahantu hose hashobora kuba deba, abantu tukavugana, ni ibintu ivyo bishobora gutuma dushobora kubaka. Rero mu ncamake umuntu gutaha ni ku giti ciwe niwe abibona. Mugabo kandi harateba hazogiteba hagere n'igihe hashobora guha abantu gutaha amasi, kuko ntimwibagire yuko n'igihe candadaye abantu batatashe bose, kandi hari abantu bari bahunze bava ko bahunze ibi canke biriya, mugabo ntibatashe bose. Rero nubu nibaza yuko ni buke buke, mugabo nibaza yuko condition leta nigomba kuzishiraho kugira ngo abantu bashobore gutaha neza. Je nico nibaza, kuko si jewe ndabarindira umutekano, si jewe ndababwira ngo batahe. Mugabo je uko ndabibona personnellement, mbona yuko umuntu wese ataha avyiyumvise mu mutima we avyemezwa yuko akwiye gutaha. Nibaza ko ni arakoze Gabriel ku masonga ijya nino kubibazo bamubajije. Donc avuze kwijanye na deba yuko akunda ari deba, amasaha twihaye yarenze kuri niyo space yace abantu amajana ko wamara kandi byiza kandi ubaki ku murongo. Isaha zitanu zirakwiye, space imaze amasaha n'iminota 10 igorotse ahubwo mu bindi biganiro cyo parce que c'est mieux. Pardon? Ntimurazotegura izindi space mudutumire habe deba abantu bavugane bisanzuye ku bibazo kanaka cyo parce que c'est mieux. Murakoze cyane, nibaza yuko tuzovyiyumvira iyo niwovuga ngo ni space yateguwe, ni space yabaye dictée par les circonstances. Reka
Reynord wibaza ko twobigira gute abantu amajana 188 twari twateguye kugara urumva probleme abantu benshi bashaka kuvuga hari the best Eva yari yavuze yuko ataza kuturenza 2 minutes ntunge Rufyiri urashobora kubandanya ibyanyu nta kibazo wari kuvuga akabazo gatoya ntabwo ndi umutebere Rufyiri sinzi ko umutumire bon nuko vuga umutumire ibibazo byinshi byabaye dirige contre Rufyiri sinzi niba Rufyiri ari we yatashe the best Eva iyo question yawe ico kibazo cawe comme ça Rufyiri urashobora kwishura ico kibazo kimwe canke murafatiriwe tubareke Basema nabaze ndamwishura bon ntabwo Rufyiri nawe mfite ikibazo ndamubaza Okay bon comme avyemeye nta kibazo jewe mbona vyanteye ubwoba kugura space bw'abantu 172 okay ikibazo cyanje ngiye kibaza Rufyiri kuko niwe numvise avuga kugira ngo tubone une solution durable il faut trouver la cause kandi nivyo ko ndemeranya nawe kabisa cause ni ubundi nitubonye imizi y'ikibazo byadufasha kubona igisubizo kiri durable kiramvye none nashaka mubaze kuva abakoroni baza mu bino bigo byacu bo mu biyaga binini hari kibazo cyabaye kandi usanga tugisangiye ibindi bibazo ugasanga vyuririra kuri cyo kibazo ari cyo nita imizi kandi icyo kibazo ugasanga ntago cyazanywe n'abarundi cyangwa abanyarwanda cyangwa abakongomani naho gisa ariko nicyo kibazo dufise nicyo ngifata nka kozi na Shambaze Rufyiri niko nawe ariko avyemera urabona hari yemera ko hari ideologie genocidaire iri mu bino bigo byacu ariyo ituma bino bigo byacu bigira ibibazo ibindi byose ibibazo bikaza ubuhunzi ubwicanyi butandukanye usanga bituruka kuri cyo kibazo ari nita cause la cause immédiate y'ibibazo byose ubona hano ni nayo mpamvu uzasanga leta iriho mu Burundi iriho muri Congo usanga ari kintu bahurije ko cyane kuri ya ideologie kuko sinumva ukuntu leta y'u Burundi yakorana na FDLR muzico FDLR irepresenta muri kanu karere sinumva ukuntu leta y'u Burundi yajya muri Congo simbona ikibazo yaba igiye gukemura kuko na Red Tabara ivuga ngo iba muri Congo iri muri Sud Kivu ukibaza none je ndabaza Gabriel nambona imana afite idea ya gisubiza eske arabona la cause nyine ko nyumva niyo ideologie génocidaire nimba vyemera ko ariyo cause mu gihe leta iriho mu Burundi irepresenta iyo cause akarorero bakora na FDLR ivyo ntankeka murabizi eske wemeranya nanje ko iyo ariyo cause y'ibintu bibazo byose eske wemera yuko nimba ariyo cause wemera yuko tubonye igisubizo cy'iyo ideologie tukabarwanya abantu wemera yuko ibintu byatugana bakoze urakoze rero saba Rufyiri kushingiye kubera twese dukuze haca haba ama saturation kandi biragira donc best Eva yabajije ati muremeranya nawe ko cause ari ideologie génocidaire nibaza ko mu munota umwe nivyo biba yari yabaye reka ndamwishure rero yego bien sûr ari bubese hariho abantu bazi ikintu bita korodarusha uyu numvise umwe ngo umunyarwanda sinzi ko noba nihenze mugabo ico no mubwira no mutuma kugenda kuraba mu kigabane ca mbere sinzi ni ca mbere ca korodarusha ici bivugako twebwe mu Burundi twarabonye rakoze uhereye kuri ya korodarusha irabivuga neza injyane n'inkomoko y'injyane zacu
Diodone umengo yarayisomye cyane gose nawe niyo tubwira la cause la vraie cause kandi bose barayihuriye ko abanyepolitike b'abarundi urumva rero sino babanza kwishura ivyo abajije ciwe ndamuha inyishu muri accord d'Arusha byose barabivuze birimo baratanze inyishu y'ikibazo kihari sinzi ko niba nibuka neza umengo bavuze yuko muri accord d'Arusha ko ari ibintu byo gukumirana bica vyogera ko ivyo bintu vy'amacakubiri donko baca bishimikiza amacakubiri n'ivyo byo kugira ngo bakumira abandi mugabo bagomba kwigungira ko ubutegetsi ko ivyo bakurako ivyo rero jewe nivyo nabonye batoye munze mu Burundi kandi barabihurije ko benshi naco gituma accord d'Arusha naje we rukweza nino sanda yishigikiye ko yogumaho kuko ugiye kuraba burya n'iyi vision 2060 igihugu kiroga gushiraho Burundi bwashizeho urabona neza ko mu nkingi ya mbere igarukana neza bijyanye ne biri muri accord d'Arusha ivyo rero bidatoye umuti je nivyo nita le préalable de la paix intangamarara z'amahoro hatabaye ibintu vyibereye muri mu mipano yumvira kunda ufirigira mwasuye gushaka turabona neza cyane ariko ndabumva jewe nari mvuze yuko inyishu iri muri accord d'Arusha bisanzwe ariko rufiri accord d'Arusha uno musa higeze nta kintu na kimwe gisigaye kera accord d'Arusha bavuga yuko zo hejuru hateza kujaho abantu mu vice president n'umukuru w'igihugu badasangiye ubwoko bagasinya bose ku mategeko yose agiye igihugu no musi ngo badushije wicegera c'umukuru w'igihugu yana wibuka ko nabaho bazombanza gira ngo mu bantu bibuka ko ari umutegetsi w'igihugu personnellement sinigera ndavyibuka uno musi mu gatondo ndayishimiye na Gervain Irakobuca barashobora gusinya Uburundi yuko atamututsi bazosubira kubona iryo tegeko rikararigiye mu ngiro muri accord d'Arusha mu gisirikare no musi abakukuruke bose bo muri ex-FAB bagwa bataha ubuhoho na recruitment ziko ziraba muri seyi nta byabaye ibintu byo mu gifuri gusa izo nzego z'umutekano bavuga 50% uno musi hasigaye iki hariho severe bari baratubwiye aho kuza kunywanisha abarundi yabaye kwaryadisha abarundi ugacugaruka kubijanye n'amakota 40-60 uno musi nukimenye ivyo bon nibaza ko accord d'Arusha uno musi nta kintu na kimwe gisigaye bon c'était une parenthèse reka ize gutama nuko mufise umwanya mutoya nashaka mwibutse yuko meme accord d'Arusha yemera tribunal penal international pour le Burundi ishaka kureba ko mu Burundi habaye ivyaha bihonyabwoko ivyo byari bya kera ngira ngo ntimwabimenye ivyo bihutiye kugwanya mu gusha ico bita severe iratuzobigaruka ko la cause ni ya ideologie mutama n'indi apana conversation ntabwo byabaye merci jewe ndabumva fete ndagomba kubaza ushiri mwamaje abantu botahati mugabo abari kuri manda dare ati abo n'ikindi kibazo abari kuri manda dare urambeshe niko nabyumvise ikibazo mugabo miko yabibuguye ikibazo nagomba kubaza rero nudefiri hariho benshi batari ku mamandadare babona bajya abarundi bose bari muri Tanzania bari mu Rwanda bari muri Zambia bose n'abanyagihugu atakintu na kimwe kibakurikirana ata mandadare bafise nta n'ikintu cy'icacu muti kibakurikirana keretse gusa hari abagize ubwoba abandi bagiye muri manifestation mugabo nta mandadare bariko aha ntabwo ndakubwiye na jewe nta mandadare ndiko na anshe yo muri Giteka nta mandadare ariko n'abandi
none ubona abo bantu twotahana barya abanyagihugu bose sinzi tubabwiye tuze batahe twebwe tubaje imbere ubona koko twogenda tugashika amahoro. Sinzi rero icyo ni ikibazo nagomba kumva wewe uri hiyo kuko aba defenseur des droits de l'homme bajya plaidoyer ku bategetsi ukabaza icyo kibazo kuva ati none barya barundi bose bari hanze batahe. Umugabo urazi cyagiye twari kumwe mu nama n'umukuru w'igihugu urazi ko icyo kibazo nakibajije jewe gushika n'ubu sindaronka inyishu. Jewe umuntu atamaye inyishu kandi ari wabijejwe aho ncangira amakenga. Rero naho nti ibintu biragoye none tubarize rero tuzi abanyagihugu bose bajya muri Tanzania bari Bugande bari hehe bajya bose batoya bahunze nibemera ko dutaha tubaje imbere twebe tugende tuje imbere hama baze badukurikire bumve yuko umukuru w'igihugu azovyemera canke system izovyemera kuko natwe biryoheye kuba hanze bajya abantu bagoye muri Tanzania bagoye Uganda bagoyewe hehe. Jewe nk'iyo ndabibonye n'ukuri amaganya bafise jewe ndariamose atagakuruka. Wewe uri mu Burundi twagutumye utubarize nicyo washinzwe hama nze abanyagihugu baje batahuje kuko na kera abahunze babatahukana wari wagitishijemwo ati leta niyo ibitegura urabibaza rero ibyo bintu bumve ko bikunda yuko bota kandi batashe amahoro azoca aboneka mu Burundi. Rero abajyanye nabo bapfa kuri mandadare icyo kibazo cya mandadare Gode yabivuze nta kibi bakoze mugabo umuntu agutwara gushira kwicaha gutyo nyene ukakemera gutyo nyene hanyuma mugabo ajya abanyagihugu bose batashe ibindi tuzohega tuvyige mu nyuma. None batubariza rero uzoduha inyishu. Murakoze nicyo natakutu. Urakoze reka Rufyiri agire reaction ku kibazo canyu hanyuma babajije ku bwa mbere na kugira aba so finale amaduje tutera dusozera. Murakoze. Merci beaucoup. D'abord, je ndabwira ikintu ndashimye iyi dialogue kuko hari igihe umuntu avuga asanga avuga nagashapu avuga mugabo urabona nk'abantu bose babajije ibibazo bavuze ibibazo dufasa vraiment honnête sincère kandi plein de politesse. Cyo ndagishimye rwose kuko hari aho umuntu avuga ukabona ko by'ukuri atabagomba kuvuga nyine abagomba kugira icyo no kwita des attaques tutazimite. Icyo rero ni batwara ikintu ciza ku bantu bose bavuze murumva ko harimo stress ikwiye. Hanyuma yanyumvise kutariko je navuze nti burya gutaha iyo umuntu agomba individuellement abyumvamwe mu mutima nibyo navuze mugabo ntanongera ko ntibujya aho nabo babitokunda nabo abantu bafise amandari ntivyokunda ntabwo bitagoye cyo navuze. Rero kw'icyo kibazo nzokivuga kandi ni ibintu byumvikana cyane n'ubu ndabisubiyemo nta muntu Burundi kwiyumvira ngo abantu bazogira amahoro ngo bariko baratwara bafise impunzi ibihumbi amajana hanze ivyo ntibishoboka. Hanyuma kandi hagomba kuboneka imvo zituma ibintu by'impunzi bidasubira kubaho. Ivyo rero ngo bibe bishoboke abatwara bagomba kubishira ntibashobora baza gushiraho les conditions toutes les conditions possibles zishobora zituma atampunzi zizosubira kubaho nkuko bikunda kuba chaque 10 ans za kwicara ikintu cyumvikana. Rero jewe kuco mvuga ntihakwiye ini pédirable la pédirable nayo kugira ngo ishoboke nuko umwe wese tugerageza kuba rationnel tukibikamwe uruhare. Ico kibazo cyo abantu nzokibaza muhenyesha murakoze taki atwara abajenosideri ntara murakoze cyane. Reka duha ababajije Rufyiri nabo babashayishize hanyuma Maxime the best sinzi ko ari uwundi na Mbonima
bagire reaction ku nyishu barose doze barose hanyuma niba bafise aho akariganga muhogo babaze Rufyiri azoheza bishu uwundi munsi nta kibazo hama duce dusozera si Reynord abinyemereye. Bon, jewe nk'umuntu rero yabajije Rufyiri nanamubajije nzi ko kumbure n'inyishu ashobora kuba afise zibayabaye nta nyishu afise kumbure nawe nabaye mu gihugu atavuga byinshi kuko avuze byinshi byomugora bomba kumuta igitego ariko nawe niyo ari hiyo yogabanya rero jena ku bibazo nabajije nta nyishu numvise jene namubajije nti wewe ko yumva ko n'abagwanya ubutegetsi badatanga inyishu yumva uko bimeze ubu byogumuko canke yobona inyishu yoterera abo bose baba bari mu gihugu n'abari hanze yobiyihe so kibazo ntaco anyishu numvise ashobora kuba atayifite tuzoyironderera hamwe no mutera amabuye kubera ico ni ikibazo gihambaye turondera hamwe twese nk'abarundi rero nta byinshi umushinga ntahe Rufyiri no murondera ko n'ibintu birondererwa hamwe n'abarundi muri rusangi ndamutahura hari nibaza atishuye ndamutahura nta kindi norenza kumva Allez-y très rapidement. Excusez-moi vraiment. Rumva, moi je n'aime pas de réponse philosophique kuko moi aussi je peux utiliser la philosophie kuko ntivyo nanira. Urumva ntaguhaye inyishu nibaza ko twese tuko turondera inyishu hamwe Diodo. Ifo modire uti jewe mbona inyishu ari kuko ndashobora kuba ndakwishyuye inyishu utagomba mwana wocu mbarira kugira ngo nanje ndabe kwiyo yiwawe ishobora kuzodufasha kuko twese dukeneye ni solution dukeneye Burundi paisible kandi iri durable wewe wocu mfasha nawe ukavuga uti jewe inyishu mbona yobiye igeno bana guhita gushimisha kuko twese turayikeneye reka dusimbize mbona n'amasari karite usanga n'uburoye butaguye kujamwo reka twumvize Maxime hanyuma duce twumviriza the best hanyuma mbonimba nasenya mwiza je nije kari bwavuge ko benshi ndabumva umengo wamaze kuvuga urumva jewe Maxime reka ndakure kuvuge reka mvuge koko je sindi kibazo ahubwo nta kibazo reka ndakure kuvuge urakoze nta kibazo nasenya mwiza okwijambo. Okay, jewe en fait sije kumubaza ibibazo Rufyiri kuko yambaze kutubwira aho ahagaze kandi ndamumva n'umuntu asanzwe akurikiranira hafi ibintu bibera hajya muri iki gihugu yarabaye n'impunzi amahejeje arasubira kandi arataha so ico yavuze ngo nta kimurasira na kimwe yuko ngo abokuraho CNDD batoza ngo bakore bijya nk'ivyo CNDD iriko irakora nashaka ndamuhumurize ndamubwire nti abazokuraho CNDD bazoza atara genocidaire ico ni cambere icya kabiri nuko yavuze ngo ibibazo by'abarundi biri muri Arusha nashaka kumunda mwibutse kandi ko nijya Arusha abarundi bamwe turazi ko araba puciste n'abagenocidere bagiye hamwe barumvikana barayizana ko mu masezerano nawe urabona ko atacu yadushikanyeho nta nico yamariye abarundi ikindi naco nashaka kumwibutsa Rufyiri ndamushaka numubwira abantu bari ngaha n'abantu basobanukiwe nta numwe afise umutima w'ubukoko nta numwe muri twebwe ashobora kuba yo kubahuka ngo agaburira abantu amazira ntoki n'abantu babaye mu bihugu bazi bafise umuco wo kubahiriza amategeko humura Rufyiri aba bazoza baje guhindura ubutegetsi ikibanza cawe kizokumara icakindi n'akazi kawe uzobandanya ugakore wewe wirasire yuko ibintu bizogenda neza ntawe uzoza aje guhorera abandi hano hari abantu bagwanira ineza n'iteka ry'u Burundi n'abantu bifuza kuba abarundi bishira bakizana nta muntu ari ngaha ku nyungu z'umuhutu canke ku nyungu z'umututsi canke z'umugano canke umutwa n'abantu baciye ubwenge bageze ahisi igeze uno musi nitukiri muri ba bantu bakera
biyumvira ukundi aho isi igeze uno munsi abantu babejene bose bari ngaha bifuza changement mu Burundi ni changement izoza ije guhindura ingorane z'ibintu biriko birabera mu Burundi ibintu vyo kuvuga ati ngo nta assurance niki none garufyiri ubo wo kwanka kuvyara ngo nuko mugenzi wawe yavyaye akabyara umwana w'ikimuga Uburundi turabuzi ibihugu tuhanye umupaka turabizi bose barabiciyemwo barakuhinduye ubutegetsi kandi uno munsi urabona aho bageze bariteje imbere mugabo twebwe kabisa wo tubabarira nimba abajenosideri baraguhumurije ugataha natwe uraduha ico cizere nitwataha nta mukate wawe cyangwa nta kibanza cyawe kizoba kibangamiwe murakoze niryo shambo nashaka kumubwira Rufyiri. Ego urumva jewe inyishu yavuze ko atabizi yuko abajenosideri bari Bujumbura urumva yavuze ko atabizi nta kibazo mugabe ikibazo kihari je nkunda gukorera ku mafe les faits the facts urabona Rufyiri ivyo vyongira arabizi Rufyiri arazi ashobora kuba azi yuko leta y'u Burundi yarungitse ingabo muri Kongo gukorana n'aba FDLR n'abazalendo mu kugwanya M23 ihuriyemo cyane cyane n'abanyarwanda bambe abakongomane bavuga ikinyarwanda bahunze bashaka gutahuka iwabo hama rero aya ni mafe ahari Rufyiri ashobora kuba amaze kubona abo bantu barashobora kurya abatutsi bakabishira kuri aya ma media sociaux tukabibona yuko barya abatutsi amajambo akoresha yose turayazi donc nta ubaza icyo ari cyo FDLR rero ikibazo nashaka sindabasaba kumubaza ikibazo ni kugira ngo ndamuhe message je icyo naye nimviriye nimbira yuko kandi nibi birajyana n'ivy'ubutunzi ndazi ibintu by'ubutunzi Rufyiri abikurikirana cyane uravye igihugu kirimo inzara kitagira igitoro kitagira isukari n'ibindi bindi imiti ifumbire kigaca gifata uburyo buhari kikaburungika ingabo kugwana gufatanya n'aba FDLR mu kugwanya M23 kikongeraho kikugara frontiere imipaka y'u Burundi n'u Rwanda murazi n'ingaruka mbi bifitaniye turetse ingaruka mbi za economy mu by'ubutunzi biva kuri ivyo bibazo urumva hanyuma duciye dufata yuko bakorana n'aba FDLR mu rugamba mu kugwanya M23 urumva nta kintu cogorana kugira ngo abo bantu basanzwe bari ku rugamba rumwe bashobora kuza ibujumbura rero iyo dutohoje inkuru tukazumva hirya no hino abantu bakabisubiramwo hagacajamwo kiya kiganiro cyabereye mu nama nshingamateka ijanye n'uburangamuntu urumva il n'y a pas de fumée sans feu nta mwotsi batamurira uhari ni ukuvuga yuko bishoboka yuko abo bantu bajire murumba nabo muri famille ba Kabuga bashobora ko bari Bujumbura abo nabo turazi yuko ikintu kibaranga ari ideologie honyabwoko ivyo rero sindiko namubaza ngo abinyishure ko abizi yavuze ko atabizi nta kibazo kwa kumubwira yuko kubera ari hafi abandanya turabira kumbure hari nazo bibona hama kagaruka katubwira ko yabibonye murakoze Koze cyane Maxime reka duhe ijambo abantu babiri ba nyuma hanyuma duce dusozera ndabura the best yagubye yensista cyane hama mutanambona imani yaba afite icyo ashikiriza diwe tuca guherahereza ko murakoze bo ntago ndi butebe kuko se Nyamwiza ayivuze byose reka mvuge ikintu kimwe mwese mubyumvireho bino bintu ibyo FDD iri gukora hari abantu bitatunguye hari abantu babibonye mbere buyoya atarajya no kunegosya nabo je ndibuka buyoya ajya kunegosya nabo hari umusaza ari umutamu umwe yambwiye ijambo nazapfa nibagenda ari nkiri muto aravuga ati buyoya reba igihugu aragitaye ati nta maboko yagabuye amaziranoki nta maboko yarashimye inzoya nta maboko yapfumuye imbanyi
nta maboko yarashe inka, ayo maboko ntazigera agabura amata, ntazigera atanga serivisi y'igihugu nziza. Ngibi nivyo muri kubona, ntawe utanga icyo adafite. Murakoze. Murakoze namwe the best n'ukuntu mwacagaguye. Sinzi ko muzehe hari ijambo afise akantu ashobora gushikiriza, atakafise tuje dusozera. Mbonimba hari akajambo ka nyuma mufise? Gatoya cyane. En fait, Rufyiri twamubaza ibibazo byinshi, mugabo jewe nemubaza nka mwarimu, kuko nari nzi ko atanyishu ashobora kuduha, kuko nawe nyene ibyo twavuga si ibintu ashobora kuronka inyishu. Ariko rero none hasi ndakwemerera none yakubera iki ntagira inyishu ibyo si ndavuze bimwe udashobora kuronka inyishu. Ibyo si byo ko ndabyiyumvira. Hanyuma hari ikintu wavuze uti hama haba ingorane mu myaka 10. Ubu rero tugiye kwegereza imyaka 10, mugabo ikibabaje nuko ho hagiye haba ingorane hageze imyaka 10, mugabo ubu ibyo twabonye kuva mu mwaka wa mbere gushika uno munsi hama hariho ingorane. Abavuze bunze ku ntango ya 2020 no ku ntango yo kuri Nkurunziza, ku mwaka wose hagiye haba ingorane. Abandi bo barindira akabintu inyuma y'imyaka 10. None ejo bundi rero tuvuge yuko hazoba izo ngorane inyuma y'imyaka 10, tuvyemeye bucyo nyene, ntitworaba icyo tubizongorane zitazohaba. Icyo se kibazo ndakubajije, ni icyumviro cy'iwanje, hama nawe uzugenda ukibaze, wewe uri mu Burundi uduserukira, hama uzoduhe inyishu ugira amahoro. Murakoze cyane. Ndabashimire mwese, nshimire abantu twatanguranye, kumbe abashobora kuba baje ubwa nyuma. Nashaka kubamenyesha yuko ikiganiro Space kimaze amasaha hafi 7 arenga, ariko akaba ari Space tutari twateguye, nitwiye tuyitegura, twayishizeho kubera hariho Space yariteguwe n'abegereye ubutegetsi bw'Ibujumbura cyangwa bw'Igitega, bari bimye ijambo abantu. Turavuga tuti mu myaka tugezemo mu gihe ca none, ko abantu bacibaza ko bashobora kwigira nk'utumana baha ijambo bo bashaka, nk'uko iyo bashatse bico bashaka. Ibyo bintu bitaba bigishoboka. Nicyo gituma twaciye dushiraho iyi Space muje gutubarira nta wundi muntu uja guha ijambo, kuko amasaha aragiye. Nashaka nshimire cyane bimwe by'imvamutima umuntu yitwa Rumata, sinzi ko ari ngaha nyumva, niwe ndikoze kugira ngo ambere host igihe twari tukitangura, kuko nta nama twari twagize n'umuntu n'umwe. Hanyuma ngashimira Leonard Butari yavuga ko yamungata Rumata. Nshimire bimwe by'umwihariko abantu mwese mwafasha amajambo n'interanyo zanyu zitandukanye, principalement ngaha nshobora kubavuga mwese, novuga Mbonima, Alex, Gabriel, Rufyiri, Mwambutsa, Maxime, Ndondeza, Jean Claude, Mayor, Friday, Burunga, The Best n'abandi ntashoboye kuvuga. Ndabashimiye ku nteranyo zanyu mwagiye muratanga. Ikiganiro ndicari cadre kuko yari open mic, umwe wese yashikirije ikiri ku mutima. Hari ivyiyumviro vyinshi byagiye biragaruka, cyane ibintu byo gushira hamwe, gukorera hamwe, kurengera ibidutandukanya. Ivyo bintu byagiye biragaruka cyane rwose. Hanyuma ibindi byagiye biragaruka ni ibintu vy'uko iki gihugu gitegerezwa kuba igihugu ca bose, yuko ata muntu umwe azoshobora kwemera yuko igihugu ciharizwa n'akagwi kamwe k'abarundi, yuko Uburundi ari imetso ya twese. Ikindi kibazo canke kagaruka cane ni ikibazo kijanye nuko Gitega canke Bujumbura baba bariko baraha ikibanza gikomeye interahamwe n'amahano zakoze mu karere, kandi vyagarutse yuko Uburundi
bushobora kuba intandaro yo guhungabanya umutekano w'akarere. Ivyo bibazo vyagaruka kenshi. Hari ibibazo byinshi bidashobora kurongera umuti ngaha, nibaza Mutama y'interano yaterereye, hari ivyo yasavye yuko ivyumviro bikomakomeye vyo kwandikwa hanyuma bigashikirizwa ababijejwe batandukanye. Nibaza yuko ivyo byose twashoboye kuvyandika. Ndangize ndabakengurukira, ndabashimira abatashoboye kubona gufata ijambo, mutugirire imbabazi. Sinari umuntu amenyereye cyane gukoresha ubuhinga bwa space, hariho usanga gutanga ijambo bitanyoroheye, muje kungirira imbabazi abatashoboye kuronka ijambo. Hanyuma nshimire mwemwe bayikurikiranye, abikanguye bagize kiriho kiravuga, hari n'abandi bazoyikurikirana ku mihora itandukanye. Nibaza yuko abo bose turabashimiye. Murakoze rero, ndabifurize ijoro ryiza, igitondo cyiza, umurango mwiza, bibaye naho mu wese atubereye. Mugire amahoro n'Uburundi bwa twese. Murakoze.